haraho byananiye batabandanije, aravuga ko hariho n'abazopfa babizira. Abapfuye ni benshi cyane bazira ibi byiyumviro bya demokarasi. Abagandaguye Ndadaye n'abafasha biwe bari bafise umugambi wo kuzimanganya intwaro ya demokarasi mu Burundi. Murabura ko ari ibintu bari bateguye neza. Umukuru w'igihugu baramwishe, mu kwinda amashinga amateka baramwishe, icegera cy'umukuru n'amashinga amateka baramwishe. Hirya no hino bavuga ati ntaronka abantu abasubirizi kugira ngo bizimangane byose. Wica isake ni wica ico yabitse. Intwaro ya demokarasi abantu bari bamaze kuyihonja ko naho ari kugira gute ntiwari kubabuza ko babandanya. Ni naco gituma nubwo haciye ibibazo byinshi, intambara ikajamwo, ako kantu ka demokarasi nikagiye bugirire. Naco gituma umugambwe s'abanyafurika bavuze ati naho inkozi hari garuka ngakumeza niho umututoreko. Mwarabibonye inyuma y'imyaka 10 bose abantu bari bicaye Arusha. Frode biragarukana wa mugenzo wo kuvugana. Intwaro ya demokarasi iragaruka, basubiza ijambo umunyagihugu kugira ngo asubire yitorera indongozi, kuko icyo gihe nta ubutegetsi kwari gutembagaza, kwari kumvikana ingene bujaho. Mbwa Frode bati si ibyo Ndadaye yavuga. Ndadaye nabo bari kumwe si ibyo bavuga ati umunyagihugu yitorere indongozi ashatse, atamusunikana, abatoye abakoze neza abongere, bakoze nabi naho abakure biciye mu matora. Uyu munsi rero hariho inkingi za demokarasi, hariho ibiranga demokarasi biboneka mu gihugu. Nubwo hari ibibazo bidahagaze neza, ntawo bideha, hariho ibintu biranga demokarasi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi imigambwe iriho, nubwo hariho imigambwe imwe usanga ije gusaba akazi, ariko imigambwe iriho ukabona ko hariho imigambwe ivuga iti duharanire ukwishira no kuzana kw'abanyagihugu. Iyo ni intambwe. Iyi migambwe myinshi irahari, nubwo hari agahazi usanga ari imigambwe ivuka ishaka akazi gusa, ariko ibyo nibyo gukosora. Uyu munsi uri kuraraba amaradiyo ariho. Uyu munsi ni muri ngaha amaradiyo atandukanye ntari ngaha, hariho agahazi. Turazi ko muza kurondera amakuru amwe mukayabura, mukavuza induru ngo bayatwimye. Ako nuko gakosora. Turazi ko hariho n'amakuru mugera ko kugira ngo muyavuge mukagira ubwoba ngo radio barazugara. Ibyo nuko bikosora. Ariko radio zirahari nyinshi zitandukanye, duteza kubandanya dukora tugorore aho hagoretse. Uyu munsi amashira hamwe adahanira ibyicaro bya politiki arahari, mugabo nubwo ubona haragahaze amwe ashaka kugira ngo akore ari mu kwaha ku butegetsi arahari, ariko hariho n'ayandi ubona atanga intumbero. Nukugorora rero kugira ngo twese bashira amadari ibyicaro bya politiki amenye intumbero, amenye ibyo akora. Twese turafise rero uruhara kugira ngo dufashe. Uyu munsi ubutungane burahari, ariko bufise ibibazo byinshi. N'umukuru w'igihugu arabivuga, ravuga ko ubwo butungane bufise ibibazo buciza ngonde, ariko urumva burahari, ariko hariho ingorane, buragwaye. Duteza kuboneka umuti bukavugwa kugira ngo butunganirize abanyagihugu, atamwana n'ikinono nkuko Ndadaye yabivuga. Iby'agaciro kazi na muntu uyu munsi biravugwa. Murabona hariho n'umugwi ujejwe agateka kazi na ngaha mu kugwego rw'igihugu. Ejo mwarumvise abantu bafunzwe ngaha aha muri BCL. Umugwi ujejwe agateka kazi waragiye uravuga ati aba bantu ntibafungurwe. Urumva uri kurakoma induru, urahari, ariko kubera nyine ko hari ibibazo warumvise ko kubafungura byagoranye. Ariko bari abantu bariko barakoma induru, kandi ari umugwi w'igihugu
Abyo rero nta muntu yoba kubikenguruka, ni ibimenyetso byerekana ko hari intambwe twateye, hariho ibiranga demokarasi. Igisigaye rero nubwo hari ibyo bibazo, nuko ibyo bimaze kuboneka, twese tujya hamwe mu budasa bwacu tugafasha ntibisubira inyuma. Ibyo tutarashika ko nabyo dukore twese, dutere intambwe, tugire urunani, tubishikeko. Byose bizova uko twebwe nyene dushobora kubona twese icyo turondera, Burundi bwa Burundi bushasha, tukabona ko tuburondera, tubwubake twese dushize ingufu hamwe. Rero nico nashobora kuyashikiriza, ibiranga demokarasi birahari, ariko nukuraba aho hari utunenge tudukosore kugira ngo igihugu cyacu gishobore gutera imbere. Murakoze.